ibidasanzwe ngaha ku mitumba akaba n'ibidasanzwe aho twatera iteka nyir'icyubahiro amashyi menshi uyu mwaka ni mwiza kuko ni umwaka w'isemo ya mbere aricyo gituma mubona niyo hagize kononekara dutegereza guca tuhaseruka n'ingoga. Ni umwaka w'umunyamwete. Umunyamwete ntaryama, igihe cyose hariho igikorwa ataraheza kirazira ko asinzira. Nicyo gituma hagize akantu katwononera twese teza guca tuvyuka. Ifise akababaro igihe numvise ahantu habomotse. Dufise amahegitari menshi y'umuceri, waruye amahera yicaye ngaha muri iki kiyaya, hajya muri ko murima amahera muri ko murarima tuyahomvye. Komine Rutegama na komine Mbuye baba bahomvye cyane. Duhiriwe duhishije ngaha amazi ntituvuga ngo imvura yataze, ahubwo amazi tuyakoze nabi yodukwegera. Rero mbaye ndabwire tubanze tumenye iyi si yacu. Imana ikirema isi, ikirema umuntu, icambere yamutumye yamuhaye isi ngo imugaburire. None se si tugaburira twese, umuzungu n'umwirabure, abari bo bose batunzwe n'irivu. Irivu rigiye aha twese twoca dupfa. Imana rero yavuze iti murime muzigame kubungabunga ibidukikije. Ibi byabaye ntimuvuye ngo byavuye ngo kuri ibi ngo nabiriya. Imana yashatse kubereka yuko mutazigamye iyi si ntimuzorya. None mwese mwarasubiye gusinzira gahemwe gushika ubu. Abafise imirima ngaha bose umutima uri mu mutwe mwese. Hariho ikigwa rero ngaha, hari ikigwa gikomeye kumva kubungabunga isi. Igihe twari mu gihe cy'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu, murazi ko nahimirije guca imiserege, atari imiserege yo guca mu murimi wawe gusa, umuserege umwe. Nababwira yuko tudashaka yuko hari amazi ashika mu mwonga atagiye aranyengetera. Ndababwira n'ingaruka iyi mivo ije ari myinshi, inzuzi ziruzura zigatwara ibintu byanyu. Ibyo nabivutse, hariho aho bavyumvise naho batavyumvise. None ko nari nabivuze nti duce imiserege, tugira umuserege umwe. Mu isanzwe nk'ubu turatubona umuserege uva hariya ukabandanya ari umwe, ukabandanya kuduga kugenda ushikaho mubona imiserege yahuye. Nagira ndababwire yuko ibintu bijanye no gukinga ibidukikije ni nko kurwanya korera n'amacinya. Nico gituma tuvuze uti isekeza yo gukinga ibidukikije nta komine nimwe, nta mutumba n'umwe, nta gacibiri na kamwe gasigara inyuma. Ngango aha niho muza muraronka ivyigwa. Nari narabivuze ko muci kubera twari twasoromye twavuga tuti duce imiserege imvura izitasure isanga amazi atagishobora gushika mu mwonga. Mbona iyi mitumba yose umuserege umwe, ntimuvuge ngo jengwe wanje naci imiserege. Oya, uwo mubana ataci umuserege utabandane ntaco mwakoze, kuko umuvo ucuca hajya nyene ugaca ugenda mu mayira. Ajya amayira mubona zamuragira muca uduserege, amazi aca agenda muri rya miserege, ntamanuke gwashike mu mwonga. Mugerageze. Dutegerezwa rero kubabera indongozi, tukababonera n'ivyo batabona. Twase kubibona tuca dukuramo gacumwe n'igihugu mu bandi, nawe abandi bakubonere kuko ntubona. Impumyi ntirongora iyindi. None indongozi tabona none urongora abandi bose bocagwa mu kinogo. Nico gituma dukeneye indongozi zikanura. Dukeneye ko dutora abantu batuje imbere babona iyo baje. Ndiko ndababwira nti je nkeneye yuko mu Burundi mu mwaka wa 2040 mugabo ubu mwaka wa umunyamwete gusa turerane twengengane gushika twese ruzosanga turi babikorwa gusa. Hanyuma ntidusubiye kwanjajwa kuri iyi si. Buramatari ndagusavye iki kintu kibi cigwa aho uca hose, bamusitantera imitumba yose mucako muze muraraba imivo itemba ija mu mwonga ntisubire kuduhekura ngo dutware ibitego. Hajya mubona umuvo mufuye muca muca umuserege, amazi afuma acagenda ace mw'ishamba, hama muca umuserege hepfo aho amazi ashikira. Mu mabarabara mpora ndayomoka
emwe baraba ntimubona aho inkoko ije none bijya vyarabananiye kuza muragira uduserege tugenda muri rya miserege mu mirima za murabigira kugira ngo dukingire iyi si ahandi ho tuzoyibura iyo twayibonye aho muca abakuru agacimbiri mwibarabara uhabonye aho inkokura yaciye uti none aya mazi yagiye hega mukuru w'agacimbiri ngo nyereke aho yagiye azomaramara ati ngariya yagiye mu mwonga uca umubwira uti nze ngaruke sanga waciye umuserege aya mazi aca agenda muri rya miserege mu mirima ajya yo mu mayira mu mabarabara muze murayakatisha yose ntitubona amazi asubira kuja mu mwonga ari umuvo nagenda nyengetera ace mu kuzimu gutyo muzoza mubona isi y'Uburundi yasubiye kwiyubura atangorana.